numva igituma nta wundi muntu turi kumwe bre naco wewe uriko utubwira ibintu vyiza vyumvikana vy'umutima mwiza vyo kubana neza kandi twese turabikunda sivyo yego none ninde yazanye urwabo mu maspace nikajya kagwi none nta kagwi kariho kavuga yuko bajya no sinzi bon kuko niko pose question hanyuma niko yanje nihagera ko wishura okay ariko ndakubaza oya please libera voilà nibaza ko libera rafise abantu bari hafi yiwe iyo umuntu amuvugishije harimo amayeko menshi ubu nakufye micro yiwe nta eko nimwe irimo donc nagira ndakubwire libera uri kuvuga ibintu vyiza cane vy'umutima mwiza wo mwijuru yuko dukwiye twese gukundana twese kubana umutima mwiza effectivement c'est ce qu'on a fait bajya abantu baraje mu space turabakira batubwira ko ari abarescape ziri ku nama yaje atubwira ko ari umurescape ubundi munsi atubwira ko yari umwana wa 9 ans ubundi munsi atubwira ko yaba hafi yo kwandadaye ko yarakuze ko yavyibonera urumva n'abantu baje batubesha iyo baje umuntu akubesha kwandagaza ntuca wigira Yezu bro uramubwira uti uri umubeshi ivyo bintu muzanye vya super tutsi yuko ari mwe mwenyene ku isi muzi kugwanya genocide kandi tuzi neza yuko genocide abanyarwanda bayigwanyije baja kurasana na Havyarimana abayahudi bayigwanije baja kurasana na Hitler mwebwe mushaka kugira amatora n'abadede muriko muratubesha bro so ivyo wari kuravuga ikosa wari kurita kuri twebwe turiko turareyagisa ku bantu baturiye umutima ivyo bavyita manipulation n'igihe umuntu agukondana kuri reaction ku binuma yakuriye narize psychologie bro tubandanye dedi zotsindwa libera twishure kuri iyo question yishure mu munota umwe duce duha Wilson yambwiye ati afise umwanya muto yari muri pause afise 10 minutes libera yishure mu munota umwe je vais chronometrer kugira tumere nk'aba speed up a little bit tunyarutse umwanya uratujanye oya vraiment je nta kosa nabataye ko narimwe ahubwo nariko ngira reaction kuri abo bantu nyene kugira ngo nimba ni bimwe bavuga ngo kuvi buzimu bakaja ibuntu kugira bumve yuko dukwiye gukora urunani ari go ruzodushikana iyo dushaka kuja nimba tuhakeneye none libera aba niba bumva afite amatwi bavuzimu libera mu barundi 13 millions wowe utagize urunani na ziri ku nama umugambi wawe wocohomba canke twobihoza kuko tuzi ko babihembegwa kuza kudutesha umwanya uriko bahanura iki kuta umwanya nabo ko twamenye ivyo barimo kutohanura yitwa gute namubuze wa muntu baguma banyandikira ngo ngaha muri space n'abandi bajenero ntazi kutari kurahanura neva rega ni bamwe donc reka tubandanye mugabo nusere kutubwira ngo tubahanure bajya abantu ndiko mpanura abonyene kugira ngo bavi buzimu baje buntu reka bari buzimu libera yego niba uri kurabanura n'ivyi nawo n'abantu bakuze kandi barumva ariko mvuge ni ushiremo n'amatoro impanuro turaba zidakwiye reka twumvirize Wiso karibu murakoze cyane thank you Ray kuri space wakoze and na co-host wawe ndashimye kuko space zituma abantu bavuga ati muvuge santabu kenshi usanga zidapfa kuboneka kuko usanga umuntu iyo dufise titre usanga utavuze ikiri ku mutima wawe ko hari igihe usanga bidahuye na titre ya space rero ku kintu ku bwa mbere na mbere hoho ikintu cishe Burundi nuko dufise twebwe abarundi muri kamere yacu majorite yacu turi indyarya
turi indyarya kubera ko turabona umuntu ariko aratwara ahantu abandi habi ariko tugashima guhora kubera ko hari ibyo duhurirako hari ibyo dusangiye imiryango dusangiye ubwoko ibintu nk'ibyo kuko nk'aba bantu ndibuka neza umuntu wa mbere yatanguye gukwamira jewe uriya mutama yitwa Bwejeri akiza ngaha kuri Twitter kuri X ryari rya mbere ndamwumvise sinari ndamuzi ariko umuntu wa mbere numvise amuvuga nk'umuzi yari umuntu witwa Ndondeza aravuga ati uyu mugabo turahumiwe noneho uyu muntu kuba aje hano araje guturira umva bigiye kumera ukuntu hama jewe ndafata twayanje yo kumwumviriza ariko numvirije space zitatu ziwe ndavuga nti mana nukuri nimba dufise mu Burundi abantu baciyumvira nk'uko bafise ivyiyumviro nk'ibi jewe ufise ivyiyumviro nk'abiri ugaca ugenda ugashinga umuhari wo kwicana wo gukora ibintu bibi no kumva pa raporo yo kuza wigiza umuntu ngo uriko uragwanira ubwoko bwawe canke uriko uragwanira ubwoko runaka ariko uriko uraroga n'abandi ndibuka ikintu ca mbere nakoze space ndavuga ngo les extrémistes sont les mêmes kuko kesa soit mu extrémiste w'umututsi canke w'umuhutu bose bafise imvugo imwe bose bafise imvugo zisambura ziteranya abantu zituma bamwe biyumva kumenga nibo bantu bakomeye hama kuva icyo gihe abantu twari turi kumwe muri iyo space ngira barabyibuka twaciye dutangura kuronka ama attack umwe ku wundi Ray yigeze gukora space na King Umurundi murabizi polemique zabaye kandi ari bande bazizanye ari bari abantu kuko mwumvirize tactique bakoresha nukuvuga ngo umuntu araza akavuga ko ari umututsi aje kugwanira agateka k'abatutsi kumbura hari umututsi yicaye ahantu we yahuye by'ukuri n'ihungabana ry'ibyamukorewe yabuze abantu bamwiciye abantu uwo muntu yumvise umuntu aja amuvugira we arajanwa n'icyo novuga amarangamutima canke ibishobisho akibaza ngo uyo muntu n'urukundo amuzaniye aje kumutabara akaza gusanga yiroturuvye ari muri abo bantu kandi mu bisanzwe we ata hene canke ugwanko rundi yarafitiye ubundi bwoko ubwo gwanko arufitiye abamwiciye gusa rero nicyo kintu bakoresheje akaza umuntu akavuga ngo jewe ikintu hano n'ukugwanya genocide iriko irakorerwa abatutsi yaba yabivuga ukagaca hagarukiraho ariko agaca aza akakwigisha yuko umuntu wese ariko aramugwanya ni umuhutu pour dire nimba umugwanije deje urumva yamaze kugushira muri kategori Wilson ngo abahutu ntibanwa amata je nagomba kubaza ibyo ako nagira nimba badomisi batanwa amata tubimenye basi bon urumva hama ndibuka neza igihe mukoze space hama gwasakaza n'abandi batumire harabaye amapolemike twese ngaha twashiye twitwa abahutu Wilson n'umuhutu wo mu Rutana ubuhovya numvise n'ibindi donc bafise ukuntu batwara propagande zabo zigakomera bakagenda no mu ma inbox y'abantu bamwe kuko jewe dernièrement hari umunyarwanda yaraje arambwira ati wewe bavuze ko wari ugenda Mahama ukaja ngo kurokrita abana b'abatutsi ukababesha ngo amahoro mu Burundi arahari ukabatana mu Burundi ngo babikira ku mupaka je ndavuga nti kuva 2015 deja manifestation zo mu Burundi zabaye ntariyo kuva 2015 nta myaka ibiri hera ntari mu Rwanda ntatashe mu Rwanda ivyo ari byo byose u Rwanda si akantu umuntu ashobora kugenda akigira utwe yishakiye iperereza ririkwiye iryabo nta muntu yoja mwikamba akaja gutora abantu akaja kwishisha abantu ukagenda mu Rwanda hareze nta kibazo amweke twoba dukorana n'ubwo Rwanda rero abo bantu bafite propaganda mbi cyane ku buryo
urana kuriya virisi ishobora kwinjira mu muntu ntabimenye, ukaza kubimenya ari uko wumvise umubiri wawe utanguye kubabara. Niko bameze, kuko jewe nafashe umwanya wo kumviriza Bwejeri n'umuntu yitwa Senyamwiza n'umuntu yitwa Zirikunama n'umuntu yitwa Sindumuja. Ni ukuri kw'Imana bafise uburozi bwa bundi bugeze ahantu. Iriya de jeune na njyewe nzi bamaze imisi bavugana, ko sinzi ngo barakora n'ibintu by'amazumu n'ibintu barigisha. Bwejeri arigisha, afise abantu urumva arabigisha. Kandi haciye haba n'ikindi kibazo, dufise bene wacu bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda, harimwo abatutsi bo muri Kongo n'abanyamurenge. Abanyamurenge bo muri Kongo, abo bantu bo kubera donc amateka y'iwacu y'abarundi n'abakongomani aratandukanye, bo kubera bumvise umuntu aje avuga nabo nyene wa mutego bakoresha kuvuga ngo bariko baragwanya genocide ikorerwa abatutsi, kubera ko bo iwabo uno munsi murabizi mwese muri biriko biraba muri Kongo, bo baca bumva nyene uwo urumva umuntu duhuje ivyiyumviro duhuje, ariko ntibazi uburozi barimo. Kuko nimba uno munsi umuntu ashobora kuza kuri public abantu bose bumva, please abantu muri hano mwumvirize, abantu bumva ati abahutu s'abarundi n'abanyamahanga baje bazananye n'abazungu b'abapatiri, baje bikoreye ibikapo ibivarize vy'abazungu, hanyuma baca barazaca bafata amatongo y'abatutsi barayigarurira bayahawe na Ekereziya Katolika, hanyuma uno munsi nibo bategeka icyo gihugu. Tuzokora uko dushoboye kose abatutsi bafata igihugu, hanyuma abo bahutu bose bave mu Burundi basubire iyo baje bava, canke basabe visa kugira babe mu Burundi. Ivyo bintu biri muri space yanje, biri recorded, biri hariya, umuntu akaza akabivuga. Yego Wilson arinda ariko arabivuga kugira abantu bariko banagira ngo jiswemo ntibabe bibaza ngo ni wewe uriko urabivuga arivyo wipfuza. Niko ndasubira mu bintu Bwejeri yavuze. Bwejeri akabivuga, hanyuma wowe wubahutse ukavuga ati wa muntu nukuri kw'Imana ubwo n'uburozi, ivyo bintu ni extreme irenze. Abantu bagaca bataka wewe ngo ngo ivyo ariko aravuga ngo subwica ngo kizimata ngo hari uwabwiye ngo bice. None muzi yuko buriya genocide zose zabaye zitatu no musi zemewe muri Nations Unies, que ce soit le génocide contre les Tutsi mu Rwanda, que ce soit le génocide contre les Juifs muri Israeli, que ce soit le génocide contre les Arméniens muri Arménie. Izo genocide zose zarigishwa, kandi babanza kwigisha abantu yuko abagiye kurimbugwa s'abantu, first of all s'abantu, ahandi bakabigisha yuko s'abantu baba muri ico gihugu, s'abene igihugu b'ico gihugu bategezwa kuvayo. None we nimbuza ukavuga ngo abahutu bari mu Burundi bose s'abarundi bategezwa gusubira iyo baje bava. Utandukaniye hehe n'umuntu yagiye akigisha abantu ngo abatutsi bose baje bava izo za nimba ari hajya mu Rwanda bakoresha ngo bavuye muri za Ethiopia nimba atari Somalia, ngo bategeza gusubirayo bajanye n'inzuzi zabazanye. Uyo muntu akavyigisha, wowe ugaca wumva uri normal ko yakura umututsi ariko arakuvugira yani sawa nta kibazo, ukumva ntabwo babiguteye. Ariko umuntu yubahutse kuvuga ngo ibi bintu ni bibi, ibi bintu n'uburozi, ibi bintu n'ubwicanyi mu bundi, agaca ari aba atake. Uno munsi abantu bose qui ont osé dire ko Bwejeri ivyigisho vyiwe ariko arigisha ibintu bipfuye, uno munsi bose baciye bitwa abahutu. Abahutu bakorana na Gwasa, abahutu bakorana ngo na CNDD-FDD, jeho bavuze ko tamusurara ntavuganye na Ndayishimiye. Donc ivyo bintu byose kubera ko wubahutse kuvuga ngo jewe washaka wita umututsi isumba zose ntusumvye ubututsi, sinagutumye ngo uze kumvugira ivyo bintu, hatagira n'umuntu azohava yibaza ngo abatutsi bose biyumvira nk'uko. Rero uno munsi nukuri abarundi nico kintu kitwisha, kubera ko turabona amafuta ariko arakogwa ariko tugahitamo kwihorera. Turabona amafuti ariko arakogwa n'abantu ariko tugahitamo guhora, kubera ko biriko bikorwa n'umuntu w'iwacu, biriko bikorwa n'uwo dusangiye ubwoko, biriko bikorwa n'uwo dusangiye umugambwe. Ni naco cishe CNDD-FDD uno munsi. Aba CNDD-FDD bose bararira, ariko personne n'ose kuza hano kuza akavuga ati
ibintu biriko bigenda uko ariko mu marigara mu nzu zabo abantu bose baba bariko baridoga ivyo bitoro nivyo biki byose kugira ngo amakuru yose turonka nituyahabwa nabo basende David ariko nta numwe habanagira mpereze kuri aka kantu muribuka ambassadeur Nina kuri televiziyo y'abafaransa wenyene yarubahutse arashinyagurira impunzi zari zahunze zihungira mu Rwanda. Please tuvugane neza impunzi zahungiye mu Rwanda gusa nizo yashinyaguriye. Impunzi ziri muri Tanzania, impunzi ziri muri Uganda ntigeze zivugako. Yavuze ngo impunzi ziri mu Rwanda ngo nababa bagiye kwitemberera ngo mu gitondo baba bari mu Rwanda ku mugoroba bagataha mu Burundi. Eseni na kiyadisa umuntu yitwa ziri kunameje undi acaraza arabihindura ngo Nina ariko aravuga ngo ziriya mpunzi yari kavuga ngo bawiriso ngo bagenda ngo mu makambi mu Rwanda ngo bakaja gutora y'abantu ngo bagaca babatwara mu Burundi kuja kubica mwumva abantu ingena ara siso naba manipulateur ba mbere ku rwego rwo hejuru ku buryo umuntu yavuze ariko aradushinyagurira akavuga ko sende def de datakibazo Wilson naguciriyemwo urazi ko Senyamwiza yagiye muri ajya space y'abatutsi bo muri Nord Kivu kuvuga ngo Teddy Mazina ngo yagiye ngo kugira reportage ngo bagiye kwerekana ngo position ngo za M23 ya urumva ni propaganda abantu bariko kuko jewe ubwa mbere naho nibaza nabantu bari confused nabantu nyene bapfa kwivugira ivyo canke niba abantu nyene abantu bakera hari abantu bakera bamusanga bagifite ibyo bintu by'amacakubiri byababoshe mu bwonko bwabo nkavuga nta itoke ariko maze kubona inguvu bashiramwo n'umutima mubi bakoresha jewe niho naciye mvuga nti aba bantu bafite indi misiyo bariko niyo gusambura umuntu wese ariko arerekana ko mu Burundi dufise ikibazo c'abategetsi baba incompeta abategetsi baba opportuniste abategetsi badashoboye abategetsi badakunda abarundi n'Uburundi uwo muntu wese azoza kuvuga ico ikintu ca mbere bagukorera barakugwanya bagaca bana kwambika titre kukorana na CNDD-FDD. No. Rero uno munsi ndahejeje Ray gato minota 2 rero uno munsi ikintu n'ukuri nasaba abantu bari ngaho ndabasavye sinovuga ngo twimama twibano bantu kuko induru yo izobandanya ivuga ariko twige kwidentifya abantu tutari ku rugamba rumwe n'ukuri bano bantu ni turi ku rugamba rumwe bamwe hano bariko baragwanira ko baronka igihugu état de droit baronka igihugu kibubahiriza baronka igihugu gifite amategeko baronka igihugu kigendera ku mategeko abandi hano ahubwo bo bibereye mu kurondera mu kugwanya umuntu wese ariko arashaka ko intwaro ya CNDD-FDD ivaho akanyuma nagira ndabasabe mwidentifye abo bantu mu kubidentifya sikindi nukumviriza imvugo zabo umuntu aza agafata Margarita Barankitse akavuga ko akorana na CNDD-FDD please ngo ni watwara abana b'abatutsi mwumva umuntu yubaho kuvuga ngo Margarita ngo yaravuze kandi rero babajije source bashaka kuvuga ngo genda kuri YouTube sinzi ko ari ahantu abantu basigaye baje kurondera amakuru ariho abantu basigaye baje gukura source nzima umuntu mubajije ngo masource yo akuyivyo bintu agaca kuvuga ngo ja kuri YouTube ubunyene je shobora kugenda kuri YouTube yanje nkavuga nti yo Ray mufashe ndamufatiye mu Faransa umunyene ariko aramarabana kandi nkabishirako none ugira YouTube yava bikurako uwo muntu agaca kubwira ngo Margarita yaravuze ngo imodoka yiwe nta mututsi yopfa yinjiyemo ivyo bintu akabivugira muri space and abantu bakumviriza bigaca bihereraho ntihagire umuntu numwe avuga ati no enough is enough aba bantu bari kuri mission yindi tugomba kumenya iyo ariyo kuko ntushobora kuvuga umuntu nka Margarita Barankitse ngo akorana na CNDD-FDD ugira ngo muvuge ko umuntu yoba ameze ukuntu kose ameze ku buryo ubuzima Margarita Barankitse yabayemwo ubuhungira arimwo ukungene mu Rwanda bimeze ukaza kuvuga ngo akorana na CNDD-FDD rero bano bantu mission bariko yo bayiriko ariko iciza buri baravuga ngo ibuye ruseruse ntibaricisha isuka murakoze urakoze Wilson tubabarire gato twafashe umwanya ugira tugure mikro urakoze cyane kuvyo udushikirije nibaza ko wagize resume urashikiriza nuko wabibonye
ariko uko vyagiye biravansa nibaza ko benshi bagiye batahura ikinyoma kinshi kiri muri bijya bintu na manipulation surtout n'akadenderezo no kurengera akarimba abandi nibaza ko bigiye guhagarara désormais kuri liste fise mbona hakurikira mu segonda imwe ndayirabe neza une seconde ndondeza menga ntakiri hagufi gaparata yavuze uranyumva Teddy menga ni washitse wenyine atari bwavuga Teddy navuze uduzijwe gato duzijwe gato reka gato gutya uranyumva c'est mieux ego ubu c'est mieux okay right nagomba gushima ibintu umuntu yavuze kubera hariho confusion ikomeye kuri abantu bagiye bavuga ibintu bitagira ishingiro kandi n'abantu kuva dans les années 90 en fait bajya bavuga ngo bwegeri canke bwegeri canke sinzi ukuntu bamwita mugabo n'abantu bagiye bapropaja ideologie en fait ifise uko imeze ubu ikibazo nuko abantu boja hamwe bagatekereza cyangwa bakiyumvira mu kirundi ingene tuzotahana abantu impunzi zirenga ibihumbi majana zigataha i Burundi abantu baje hamwe bareke gutongana canke gushwana canke guterana amajambo harageze aho abantu babwizwa kwiyumvira ingene bashobora kugira gahunda canke programme canke igitekerezo ciyo tuja kubera bimwe vy'imbata bimwe vy'ubukwavu bimwe vy'inkoko canke vy'ibindi umuntu arya ntibikwiye ku Burundi bwacu so abantu ntibicare urugamba rugeze ibuvira kandi buvira izovamwo ico nokibabwira umuntu aravye ukuntu urugamba ruri kugenda muri Congo haba abarundi abazarendo CNRD FDLR bari muri buvira bose bazovamwo bazoseseka i Burundi ariko abantu biyumvire batekereze abo bantu bari mu bintu vy'amazuru vy'ubwoko vy'ibindi ntibazi ingene kuri tera bigenda ntiwoshobora kurungika umututsi ibuhonga gutegura urugamba ni nk'uko utorungika umuhutu imabanda ico kimwe donc la guerre se fait par les gens qui viennent de chaque région et comment elle se fait elle s'étudie kandi elle est mentale elle est intellectuelle elle est forte so icyo nagomba gupartaje namwe nuko ivyo abantu biyumvira babishiramo amazuru bapima amazuru nk'uko abazungu badupima amazuru bajya abantu bavuga ibi ari ibintu vya kite bazanye bapima amazuru nk'abazungu ntupima amazuru ntiwokwinjira muri Goma uri umututsi gusa ntiwokwinjira i Bukavu uri umututsi cyangwa umuhutu ntiwoja mu Minembwe uri kina kiriya ntiwoja i Rubero canke mu Rucuru kubera amazuru yawe abantu bagenda par identité idéologique. Il y a une phrase que j'aime bien dire pour l'éducation politique y'abantu b'iwacu biyumvire kandi bazanzabuke mu mutwe mvuga nti M23 de père de mère abanyekongo bamwe bari batanguye kuvuga ngo congolais de père de mère mugabo M23 de père de mère nico kimwe na NRA igihe cya Museveni
babohora Uganda harimo Fred Rwigema harimo Paul Kagame harimo ba Samukaka harimo ba Tumwine abafande bakuru bari de père et de mère en fait u Rwanda rubohorwa naho nyine kwari uko nyine harimo bafande benshi bazwi. So if people don't want to change their mind kugira bumve yuko kwibohora ari kwibohora mu mutwe atari kwibohora ku mazuru ntibibagira amazuru yabo impunzi zizotaha yahageze. Murakoze. urakoze Teddy kuri iyo témoignage duhaye nuko nawe ubibona. Ego Landry pardon hari akajambo nagira nongereza areba nuko baranyandikira ati none dushaka guparticipa mu ma histoire yo kubohora Burundi tusa narababwiye hariho Twitter handle imwe nzi muri bake basuma mu Burundi ko bahisemo kugwanya Dede kandi nzi ko bobo bahisemo gufata inkoho kugira bagende kurasana nkuko Dede nayo nyene yarasanye kandi bidakenewe rero bariko barasaba civile babarisha amazira ntoki mwibarabara ngushaka yakanye canke yashushe. Bref jewe nemera ntagira gende kurisha amazira ntoki abantu nimwandikire uwitwa umuhanuzi wacu muhanuzi kubwanje ni muzima. Voilà niko ndabibona. Hari wambwiye ngo yaramwandikiye ntiyamwishuye amarezo mwishamba sikirenga donc natakwishura wihangane nuko tubandanye. Juste imbere ko tubandanya na ifite ikibazo kimwe umuntu yanyandikiye anyibutsa ibintu byo byavuzwe la fois passée muri space ni kibazo kuri Teddy byavuze ko Teddy no munsi ngo yoba adashobora kwegera ahantu M23 iri kirakorera. Qu'est-ce que tu as dit Teddy? Ivyo bintu nivyo cyane n'ivya bintu byo gukwiragiza canke ni basenya mwiza badashaka kwahegera adashobora kwegera cyangwa ashobora kwegera ngo ntushobora gusubira guhonyora muri zone iri contrôlée na M23. Uramubwira uti arakurorereye. Sawa le message est clair wabivuze cyangwa wabyumviriye. Uyu muntu yabivuze niba afise izina yiruke. Oya Landry jewe nk'umuntu afise amakuru ndazi ko Teddy il y a 3 jours yari Goma kandi nimba bitarahinduka Goma iri sous M23. Oui pardon. Sindi muri ivyo uyo muntu yabivuze niba afise izina atangure kwiruka. Yana ariko ndarondera izina ryiwe n'umuntu yitwa Muhire sinzi ko muzi. Oya karibu uti karibu karibu ariko yiruke. Muhire aho uri murumva ko wawe karibu na Teddy. Oya niba yavuze ko jewe ntashobora kuba ndi aho ndi uno munsi mbwire yiruke yihenze ntaco dupfa sinzi uwo ari we ntaco dupfa vraiment. Mugabo yamuhaye utari we. Nibaza ko biri clair. Muhire ivyo yumviriye nuko Teddy ngena kwicuye mu maparabore nka Yezu ariko Landry bajya abantu bavuga ivyo ngo Teddy ntiyoshikayo je ndabazi hariho umwe muri bo yashatse gushikayo byaramugoye kandi tutarinze turaja kure ibyabo amatwi yansubira sikirenga. Yego ashobora kuba aronyene ikavuga urumva si la personne m'entend je Ndiko ngira film un livre photographique sur le M23 kuva ibunagana gushika kumanuka gushika aho bageze. So
niba hari umuntu afise problème nanje telefone yanje ashobora kuyisaba Reynolds akambwira ikibazo afise nanje hagize ushaka gukina dukine ivyo kuri ntubuze y a pas de problème ndamenyereye ndabimazemo igihe kuva ata n'agasantimetero bararonka hariya ruguru twari kumwe nabo je fait les photos nzokora igitabo kugira ngo amateka azobeho ubu rero ivyo bindi by'abantu biha ibibazo dufite ibibazo by'abantu bariwe by'abantu baturiwe by'abantu abafrere babo batapfuye mbe baca bakira la dernière minute voilà nabaje umuntu bagarutse abarundi barinjiye abantu baraturiwe inturo turagendayo abantu twaragiye irubaya atamuzungu n'umwe arahunyurayo ubu ariko barirukayo bose bariko barajayo no munsi abantu bagize bari kare so if someone want to fuck with our history common history kubera history y'u Burundi y'u Rwanda yo muri Congo ni imwe malgré tout you can give my number Reynolds Mugabo I don't want to play with small kids Edi ndazi wavuze ivyo bintu by'umwe ndabona group avamwo baba bariko bagira ibintu do prêcher le faux pour connaître le vrai niko bameze je barakunda ku telefone kera banyipozesha udu question ariko uyo muntu amenye niyo bari karakina he can call me but if he doesn't call me he can run nibaza ko biri clear birumvikana declare c'est imyaka itatu ndi mu ishamba donc who the fuck can come talk to me byumvikanye alright sinzi ko atakindi wongera ko duhe mikro abandi basigaye batari bwavu abantu bari kubavuga ibintu ariko ntimwe mwavugiye umuntu ivyo atavuze oya menace y'abadede menace y'aba j'ai eu toutes les menaces mugabo ntihagire umuntu akorera ndayishimiye kuri space ya Reynolds thank you non pas du tout Teddy nta muntu jewe ngaha akorera ndayishimiye kiretse umuntu aba yatubeshe nka kujya baziri ku nama bahora baza ngaha kutubesha ko barokotse muri 93 no muri 2015 na ryari sinibuka ibintu nk'ivyo tugasanga batubeshe tout simplement abo bakorera ndayishimiye ndabivuze ziri ku nama ukabonyumva ukaba wumva nakubesheye ingushinga urubanza mu Bufaransa canke rushinge tout simplement canke genda muri dede urushinge mu Burundi kuko nibukorera donc Teddy nababivuze ni muri rya siri kwinyaneza baziri ku nama nibo bakwipfuriza inabi ni basenya mwiza je narabumvise umunsi mu space kera ntaraba bloka ariko avuga ngo Teddy ngo aragenda muri M23 ngo kugira ngo atange position za M23 wow voilà tumenyane quand même tumenye qui ça fait 8 mois badumisha natwe duhora turi prudent mais bon harageze yuko tuza turavuga natwe ouvertement ce qu'on pense de ces gens-là hama vraiment uwo bibabaza canke biza ku heurta aze kumbwira ati j'ai été heurté tumubwire tuti natwe on a été un peu heurté quand même hein, depuis 8 mois hein, nayo majambo voilà sinzi ukurikira ukurikira hariho ntwari ntwari Mathias karibu amaca kurikirwa na murakoze karibu mwiriwe senari ndibaza kamvuge hari umuntu yavuze kare ngo mwiriwe yambere umuntu yavuze kare ngo yavuze yuko abantu baba CNDD bagira bavuga bati
naho uri umusendede ntibohindura babiri bakubwiye yuko tuvuga ati abantu bashaka ko bahindura umwe ariko bose ugasanga ni mu system ariko hari ikindi kintu yari yavuze nuko gice kinsiga hariho n'ikindi cya kabiri hari wavuze ati abantu bariko baraforomwa n'abayira ya abo bantu ko foromwa n'abayira nani Pacifique yari yavuze ko ari abantu bazoza mu groupe arumitwa Vlad nimbari Vlad nimbaya bivuga yuko abasendede nyene yasinze bavuze ngo abasendede bari prepare nyene abasendede nyene baragundi yavuze ngo baragwanye no abasendede nta mikino ya kwagwanya twambaye rumva abantu bariko barabaza ibibazo ndacibutse uyu yavuze ico cyane uzavuze yuko ngo bajya ngo dushobora kubavuga ko ngo nabantu ngo nabango bazokwamaho abantu bavuga inje amacakubiri abantu babivuga bazovyambana mugabo kubivugira nta mico cy'abanyarwanda cyangwa kubivugira ahantu hanze ahantu kubigira publicité ntibibaho ubigumane mu nzu yawe ubirere abana bawe birakuraba mugabo apana kubizana muri societe ivyo ni nk'uko gituma nyine wagize ico kiganiro aho rero baragamvuga ko ivyo bibantu abantu nari numvise commentaire y'abantu nari numvise babiri bavuze umwe yavuze ku bijyanye ngo n'abantu bashobora kuba bavuga ibintu ko bidakenewe ko bazokwamaho hanundi yari yavuze yuko ngo bariko baraforomwa n'abayirani urumva c'est la même chose ngo nta bishasha nkabyo bavuga ati n'amatora n'undi mwagiye mu murondera yiki hama ngo Burundi bwishwe n'iki canke bimeze gute Burundi nyene bwishwe n'iko byabaye Barundi bagize ibibazo byinshi ibintu byo kuva colonisation iza independance yavuye abami baragwana n'abandi bantu bashaka kubita republika abahutu n'abatutsi barazanantwatse barahindukana utututsi kontre tutsi sende diraza ubu tugeze mu izindi kombo no ni ibintu nyene tutegerezwa kugira uraba twebwe nyene abarundi tukamenya unibaza yigenizera yuko gusanga igihe cyangwa gasore rwanira abarundi rwanira twese abarundi tugira tukavuga duti abarundi ni nyene hageze igihe cyangwa gasore yaganiye umuntu wenyene yo kombe wenyene yabanye rwanira abarundi naye zindi zose zabaye zirwanira abami abapublika abahutu abatutsi abahutu kontra abahutu iyi kombe rero nizera yuko ushobora kubamwo ya bajya abantu rero babwireje nka mind n'abantu nyine ubona ko na mayefe simba ni birebire nta kundi nyene nziza kubamwo ariko tuza kugira hari wavuze ati kandi dutangure kumenya ikintu usaba je nk'ikintu bwatsi tuzogenda gute ni ukuvuga yuko twogira tangura kumenya ko dukosheje tushobora no kuvyemera na gato basi tukamenya ko twakosheje twavuga ati nakosheje bro nibyo kwihagarara umwe mu makosa ntacyo bimaze niho tuzokiza n'Uburundi natwe tangura nyine ntushobora gutwarwa n'abantu bati nabo nyene baba bakubanya amakosa natwe tubanza tukihanura n'amakosa cyangwa tugasaba nyine tukarangene tuba twubahiriza abo turibona ivyo tuvugana bizi murakoze ntwara gucagagura tudatevye twakire Zeno karibu nawe watse mikro iminota 3 turiko turasoza Zeno uri hafi Bon, Zeno atari hafi Teddy aje kunyandikira ko afise ijambo ashikiriza hamace duha optimiste hama duhave dukuratuka gome kubera turarushe cyane Teddy karibu okay karibu Teddy arambeshere nuzi man uhejeje kunyandikira ndabonye message nariko ndashima umuntu yavuze mbere mugabo nagomba kuvuga yuko abarundi turi bamwe kandi tuzotaha hageze mwitegura ariko nta kindi ndagomba kuvuga. Ok, merci. Zeno, ijambo ni gwawe. Plutôt, pardon, optimiste. Okay, merci Reno, durakoze kandi kunyongera ijambo. Nta byinshi ngiye kuvuga ko nafashe umwanya wanje nawukoresheje navuze ariko nagomba mvuga ibintu bibiri mu mwanya muto cyane. Hari ikintu siniko umuntu yakivuze nimba ari Placide na Professeur Andre niko igize yagiciye ko gatoyi. Hari abantu bashaka kutudandaza ko pessimisme yabo
bari desespere bavuga ngo nta bapatriote bahari ngo nta bantu bo gukiza igihugu bahari. Ah, abantu turabafise no ngaha amaspace baraza bakumviriza, baheza kumviriza bagaca bagenda bakidoba ngo oya ngo bijya ngo nirigara ngo bijya ngo nta kintu kizovamwo, bakamenshoninga amazina ngo banaka ngo bavuga amafigire y'aya mazina yamwe avugwa ngaha n'abandi. Ariko rero ndabivuze neza, mu miliyoni 13 z'abarundi zihari sinaka na naka na naka bahari bonyene bashobora gutabara Burundi, kiretse ko benshi bariko baranahumura amaze imyaka myinshi muri politiki bakeneye abaza kubakora mu ngata. Ikintu ashaka kubwira abo bantu nuko imbere yuko uvuga ngo nta bapatriote bahari, mbega we uriwe nimba wumva uriwe ukabuza ivyo ushaka n'ivyo uharanira, uzo urondera abashaka nk'ivyo ushaka, abo muhuje mukorane mwegerane muzogira ico mushitseko. Hanyuma naho nimba wumva ataco ufise uri bushoboye, ata kintu na kimwe uri wo kwidoga, reka kudandaza iyo pessimisme yawe, umwiheburo wawe, tekana. Hanyuma abo bapatriote kumburengira ni babandi bafise ivyo bashaka gukora nibakora uzobibona ubashigikire canke bashigikiwe n'abandi vyashobora babishika. Kwama message ya nyuma hari ikintu umuntu yitwa ni Sheris ndibaza yavuze kuri bajya bayiraniye ngo bariko baza ngo guforma abarundi, ivyo biba vyo canke bitaba vyo, nibaza ntivyo duca ivutu. Uya umuntu agwanira Sylvie, agwanira kubaho kwiwe nuko abarundi nuko umuryango wiwe nta kimusubiza inyuma. Forces armées rwandaises ex-FARE turazi yuko abafaransa bari barayarumye nuko bari bahari, mugabo ntivyabujije yuko abanyarwanda babohora igihugu. Très sama aha muri Congo, si Jean Ben Memoire umenga na Wagner umenga yarahaciye muri iyo myaka iheze ishaka gufasha ntuzenya FARDC, mugabo byaranse ngira tudashaka kutwibutsa ni hari afise amakuru menshi. Uyu munsi bajya barume barasubiye inyuma, kandi amakuru avuga ko bajya barume harimwo ababaye muri legion y'abafaransa. Renode nibaza ivyarije arabizi cane mu Faransa. Ivyo bo bozana bose nta kizobuza, nta kizotera ubwoba abana bashaka gutaha iwabo. Umwana yahunze 2010 ari Mahamu, uyu munsi afise imyaka 20 aripfuza gutaha iwabo, akurira iwabo. Nivyo rero murakoze, nta kizobuza abarundi gutaha. Abarundi b'umutima barahari kandi bariko barakora, kandi ivyo bariko barakora bizoja habona batabara igihugu. Murakoze. Hey, can I contribute a bit? Ego gusa ico nagira nunganire optimiste, d'ailleurs ufite izina ryiza optimiste, par rapport aux autres pessimistes bakorera dede, mugume mumbabarira vraiment kuko igihe namenya budget babishiramwo j'ai compris yuko ama konte menshi ngaha Twitter surtout bajya banyegeza amazina barayikorera. Je suis désolé, sinon ko bariko baranyegeza amasura yabo. Donc mumenye neza yuko turi 13 millions nkuko optimiste bivuze. Umwana yahunze afise 20 ans muri 2015, ça fait 10 ans, yakwije 30 ans, ariko ari projetable. Turi 15 millions kandi muri zo, pardon, turi 13 millions. Muri zo 13 millions hari abantu bavuga ngo atari ku gatumba kacu wa undi tuzi, ugasanga uwo muntu ariko arabivuga na badamu ba 50 ans 55. None uwo muntu wo mumenya gute gasista ku Burundi ari 13 millions d'habitants? Utaka kubamenya gute bose? Ho utabamenye uzoca bandagaza, utangure kubavuga nabi kugira ntibatera imbere. Hatera imbere gusa wewe nabuzi, ubwo n'ubube gito. Tedi karibu shikiriza ijambo. Yes, ico nagomba kuvuga c'est en fait ivyo yariko aravuga sur la Légion étrangère française en fait. Muri 92 ou 91 d'ailleurs déjà en 91 hariho opération Amadiris, donc yaje gutabara Habyarimana.
après yuko en fait inkotanyi zinjiye muri 90 le 10 octobre ziciye Kagitumba na Gatuna. So l'idée yuko abantu baza gufasha canke guforma canke riba iterabwoba yuko baba baje gutabara irasanzwe. Bon, le fait yuko hoba haje abantu guforma abarundi canke gutabara never, c'est une idée qui existe déjà depuis plus de 20 ans dans la région. Abatabara baratabara ivyo bashaka, mugabo yuko impunzi zigomba gutaha canke abahungu bagomba gutabara kugira ngo abana batahe iwabo n'ibisanzwe. Mu karere muri region c'est une culture, kuva i Buganda, kuva NRA iva muri Tanzania itaha kugira ikure Idi Amin, igakura Obote, igakura Okito canke Okero, sinibuka Tito Okero, igasubira ikamanuka arapiye igashobora gukura Habyarimana igahagarika jenoside. Le fait yuko Mobutu yavuyeho, le fait yuko la culture révolutionnaire ntihagarara, abantu nibareke gutangura kuvuga ivyo bavuga, kandi culture révolutionnaire igira ubwoko, mu bwoko bwose bw'ibihugu, kugira abantu bashobore kugira ibarabara, bashobore kugira ishuri, bashobore kugira ibitaro, bashobore kugira mituelle, bashobore kubaho tout simplement. So leta zitabishoboye, z'imbata, z'ingurube, zivuga yuko zifise ibiharage n'ibiyoba, ari perezida avuga yuko wewe arya, ivyo biramuraba. Mugabo urugamba rwo kugira ngo abantu bashobore kubaho, bagire mutuelle santé yo kugira bivuze, abantu bashobore kugira ishuri gratuit kandi bicara ku ntebe, abana bashobore abantu bashobore kugira imihanda canke ibarabara, tuvyite uko bishaka, dushobore guhahirana n'abanyekongo, duhahirane n'abanyarwanda, duhahirane n'abatanzania, tubane mu mahoro. Ivyo ntibazobihagarika. So abantu bibaza yuko kubera ubwigambwe, budumbidumbi n'ibintu babayemo bazotubuza twebwe kwiyunga kugira tuje hamwe, ntitugwe ishanga. Kugwa ishanga canke ni kugwa mu gahinga mu Kirundi, nibareke. Bariya abantu bashiraho, hariho umutipe umwe yitwa Mbayahaga, afise inda nini, azokwiruka atambaye ibirato nihagera. Ariko ntimugire ubwoba, funga imishipi, funga imigozi, ambara imikanda, ariko mumenye yuko sa itafika. N'abadede nabo turi kumwe, bameze nk'abazarendo, nabo nyene bazokwiyunga kuko nabo barashonje, nabo nyene bazoza bamwe muri bo. Mugabo ingengabitekerezo y'ubwoko Teddy kugira baziri ku nama nakajya kagwi kabo gakorera CNDD-FDD ntibahave basimbira kuri ako gafraze kawe ka nyuma uvuze. navuze bamwe Hapo sawa, tugume twibutsanya yuko kajya kagwi gakorera dede kaba karindiriye yuko uvuga ijambo rimwe bace biruka muri Nord Kivu, ujya yavuze kuriya. Nabo nyene barategereje, barabizi yuko inzara, kubura igitoro, kubura amazi, kubura ikintu cyose, hari igihe hazogera, kandi abarundi barakundana, nibareke kutubesha yuko twankana. D'ailleurs twebwe mu Burundi dukundana kurusha no mu bindi bihugu, barabizi. So
nihagera we are coming and the revolution is tomorrow. Thank you. Ok, merci Teddy kwijambo ryawe. Je considère ko Zeno micro yiwe yapfuye. Zeno bite? reka tuve tentative ya nyuma Zeno 1 2 et 3. Je pense que t'ari Cyangwa ngira afise amasoni bizoza nta shida. Bon, dusezere yego. Dusezere. Ico nashaka gushikiriza imbere ko dusezere ariko. Bien sûr, bien sûr. Ni free mic. Karibu. So, Jenny waza ko ino space izoja mu mateka nka space ya rupture aho ukuri kwagiye habona aba n'abandi bakamenya ibintu no kwita gusamaza no guca intege na manipulation vyari bimaze igihe. Je ndafise ukubaha kwinshi kandi kunini ku bantu bose baterama ngaha bagafata amasaha yabo nkayo muri weekend bakaza kumviriza. Bisigura yuko rero benshi n'abaswa abantu bakuze bishobora kuba bamwe barahungabanijwe baracitse morale canke baragize izindi sentiment negatif kubera ivyo bagiye bumva, ariko rero wakoze kutuzanira umuco, tuzanira le fruit de tes investigations wagize, kandi nsubira mbwira n'abandi namwe mukomeze rero changement dushaka nazo ikora ari umwe, azokorana namwe mwese abatanga amakuru bandika inbox canke kundi dufashe kugira ngo izi manipulation zihagarare. Uko dukorana ngaha kuri zino mbuga rimwe mu ndwi canke kabiri bikunze, izi nduru ziva mu akaborogo kava mu mitima ya benshi, n'umuvuduko n'abantu bacu, induru ziva muri twebwe no mu bandi, ibi vyose birafise ico bigamije. Twarasemereye kera ububabare bw'aba n'abandi, inyota y'ubutungane iva muri umwe wese mu bagiye bavuga bose n'abamaze iminsi bavuga. Murazi ko zino space zimaze imyaka irenga 3, poste yose mugira, ifoto mufata, video mushirako, amakuru Teddy aduha, ama revelation Ronald atuzanira, ibi bintu vyose hari abantu zijugumiza, abantu bakavuga ati abarundi bariko baraca ubwenge, kandi koko turaciye ubwenge. Nitwisuzugure, ntitume twibaza ngo bamwe ngo turacari bato, ngo turabana, turakuze, ahubwo turarengeranye kugira ngo tugire ico dukora. Rero akamo dutera kerekana ko turi bazima, aho uri hose umenye kuri muzima kandi urashoboye. Niyo waba ushobora gufata amasaha 3-4 ya weekend, warishobora kuba wicaye uri kuraraba filme, wasohotse wagiye kuryoherwa, ariko waje ngaha. Hari umuntu yigeze kubaza ngo mbe hari abapatriote mu gihugu? Mbega rero patriotisme isumbi iyi ni sacrifice, gufata amasaha ya 3-4 wowe uri wavuze cyangwa uri kurumviriza, ushobora kuri kura multitasking ubikorana n'ibindi, ariko ntaco ni deja niko ni signe engagement yuko umutima uri muri wewe urakeneye aho ushobora kuba uri ku isi yose, muri Afrika, Iburaya, Amerika canke Aziya, umutima uterera mu gihugu, umutima wawe uri connect n'igihugu kwibarutse. Ariko bene wacu turakeneye ibirenze umuriro w'amaspace. Bamwe bagiye babivuga, turakwiye kuja au-delà y'amaspace kugira ngo tuzuru Burundi bwacu, duha abana bacu ikirere aho bazovinira, bakavina ku buntu, bakaronka kakayaga gahungabana. Dutegerezwa guhindura imbeya zacu zigahinduka igihuhusi, amarira yacu agahinduka igihuhusi nayo nyene, twuzuyemo urukundo rw'umuriro rw'ubutungane bw'abantu dushaka kwidegemvya muri vyose, atari mu vya politike gusa, twidegemvya mu vy'imibano, twidegemvya mu butunzi bwacu, twidegemvya mu mitima yacu, aho tugenda tudahungabanye. Rero ntatevye novuga nti umwe wese ahari yatsitaragiwe impinduka turondera
rizova mu mitima aho umutima wawe uterera. Iyumvira umutima wawe utera naho nyene wicaye mu ntebe, naho mu nzu yawe, naho muri quartier, naho muhurira n'abandi, naho uja hamwe n'abandi. Reka dukorane, dukore tuja hamwe, turonderane. Hari abatanze ama adresse, dukurikirane. Hari abavuze ati duje kuri TikTok, turagira ama live Sunday, Monday, abandi bagira ama space pendant la semaine, abandi bagira ama Zoom. Byose ntiberera ngaha. Iyi ni canal imwe muri makano menshi abantu bahuriramo. So zana itara ryawe uricane, umurikira abandi, usubizemo ivyizigira ubundi. Ririmba cri d'espoir iri muri wewe. Indirimbo zawe uyishikiriza abandi, ubwira abandi, ntucike intege, umenye ko utari wenyene. Nivyo hari akababaro, nivyo hari bigoranye, ariko umenye yuko niba ugihumeka, niba ugifise impwemo muri wewe, umenye ko bidashoboka. Uno munsi ugira Imana, ndashima urunganwe turimo, kuko ari urunganwe rwahinyuye ibinyoma vyinshi byazanye n'abakavantara. Abanyepolitiki barabifata. Hariho les derniers survivants bari bamaze iminsi bagerageza kubandanya babikurikiza, kuko niyo karata yabo. Umunsi twahinyuye tukadejwa cette carte, ils sont désarmés. Nta kindi kigwanisho bafise atariki kubandanya baducamwo ibice bidahera. Twaracibwemo ibice, atari ivy'ubwoko n'ivy'intara, atari ivy'intara n'ivy'amadini, atari ivy'amadini n'ivy'amakartier. Harageza aho tuvuga ati that's enough. Aho byakabereye, ça fait combien? 4, 5, 6 décennies turi muri zino division. Harageze yuko tuvuga tuti turavyanse, twarababaye, twarakubititse, twarahunze, twaramerewe nabi, ariko dushaka igihugu cacu kandi tugishaka nk'abarundi. Duce iminyororo y'amacakubiri, duce iminyororo y'ubwoko, ivya politike, vyo kuraba, vyo gupima amazuru. Twoba turiko turakora exactement nkuko abakorone babirigi babikoze haheze imyaka irenga 100. Uno munsi rero muri 2025 ntitube turi muri, nitwa badushaka kugira ico dushitseko, ntitube turi muri ivyo. Rero barundi kazi, turatahura ibihe turiko turacamwo ni ibihe bitoroshe. Turazi amaraso yasesetse, turazi abene wacu bamerewe nabi, bakubititse, ariko twiyubakemwe, twironderemwo inyishu twege nyene. Abantu baguma biteze ngo abantu bazova hirya no hino. Abatabazi ni jewe, abatabazi ni wewe. Aba leader ni jewe, ni wewe. Itugume twiteze abandi bantu bazova kure cyane. Je ndamaze kubona ngaha abantu bafise les traits, les qualités zikwiye kugira ngo bacike indongozi Uburundi bukeneye muri kino gihe. Itugume rero twitega saba marayika bazova mu ijuru. Ni jewe, ni wewe twahagurutse. Tumara no mwanya turondera ngaha no muyandi makadwe kumbura atari atazwi, twiyumvira ico kugira ngo ibintu bihinduke. Ubutungane bw'abantu, kwidegemvya kwa politiki si indoto, ni impwe muri twebwe n'umuriro wacu, kandi utegezwa gushika. Duhaguruke, tureke kurindira abandi nta bandi, ni jewe, ni wewe. Abahagurutse tubaje imbere canke tubaje inyuma. Bidashobotse ko tubaje inyuma, au lieu ko tubatera amacumu canke tuba critique à longueur de journée, kora ikindi. Abazi kwandika mwandike, abazi kurondera ifaranga murondera ifaranga, abazi gukoresha d'autres formes de créativité, aba artiste jako mutanga indirimbo zitanga morale, aba journaliste gira investigation de fond, mutuzanira amakuru atomoye nko guteda bikora, abandika ibitabo mwandike. Niyo waburi ico ukora, au moins niba ushobora kugira igisabisho kimwe, ukora igisabisho kimwe, ariko ntuze gukritika, ntuze guca intege, ntuze gusubiza inyuma bahagurutsa. Ibi bintu byababaje abantu benshi, abantu byamaze, ubu n'umwanya wo kuyubaka. Ndabisubiyemo, turambura amaboko, abarira mu gacerere, turirimbire abatakaje amajwi, tugendera batagishobora gutambuka. Uburundi bwidegemvye bufise ubuzima budatsindwa, burindiriye ubutwari bwawe n'ubwiwanje. Reka rero ducane iryo tara, dushiremwo umuriro, akarenganyo tukiyamirize kandi tugace kure. Aha niho tuzovayo. Kubera basogokuruza barayamaze, bavuga ati
hari sorry umugani urancitse ariko nico ushaka kuvuga nuko tugire ubumwe ubumwe bw'intamenwa niho tuzoshobora kugira ico dushitseko sindabica amajambo rero Ray wakoze cyane aba intervenant bose bagiye bavuga ngaha turafise ico duharanira kandi tuzokigerako twanke gusamazwa twarasomaye bikwiye twaragiye muri distraction on a été manipulé tugenda kwitega ibitaza ariko no munsi wagati twarakuze ntitukira abana turi abantu bakuze intsinzi ni yacu reka tuyifate twese hamwe muri iyo esprit nyene tuje hamwe nico kizokiza Burundi ndabashimiye Ray ego merci Landry ku majambo meza cane gose ushikirije nibutsa abarundi bariko baratwumviriza ko igihe Neva ahitamwo kuja kugwanya M23 itashe muri Congo hariho ekipe yamobilije yitwa les Super Tutsi bari bafise akazi ko kudabanganya abatutsi bose muri sous-region bo gushushanya ikintu cose movement yose yozigwanya Neva na FDLR kubishushanya yuko bo bara extremiste baje kumugwanya abo bantu barakoze akazi kenshi cane ko gukreya induru ingorane muri opposition Burundi simvuze yuko mu Burundi société civile atangorane bari basanzwe bafise opposition ko atangorane zari zisanzwe zihari ariko abo bantu baraje kutwumvisha yuko mu gihe Pacifique yopfa Magi yopfa Pierre Claver Mbonimpa yopfa icobaha abo bantu bose bakahava Uburundi bwoca bukira mu nyuma natwe nk'abantu twarabize dusanga bakorera dede et c'est vrai birigwa mu space y'aba rwandophone bo muri Congo ils ont su les draguer barabaryosha barabinjiramwo ubu uya nta kindi baguma bababaza atari uvira n'iryari kuko babibaza kuko Neva bariko arabibaza none ndababaze twese twipfuza yuko Uburundi buba libere canke ko uvira iba libere harico bigutwaye kuri date ico gihaba buco kumenya n'iryari biva kuki baba bashaka raporo batanga kuko nico bahembegwa ivyo mubimenye abo bantu rero nibo baza bashaka gukonfirma ivyo Reverien yamavuga Reverien no utwara CNDD-FDD mu bantu baba bariko baratwumviriza boba bava b'abanyamurenge canke bahehe Reverien yavuze yuko ari abatutsi bashaka gutaha kugira bamukure ko bamuhora ubwoko kumbe sivyo yaba dutwagwa neza n'undi muntu atari mu genocidere nka Reverien twebwe yari sawa ntituri ko tumuhora ubwoko ariko abo bantu baje bashaka mwebwe kubadraga kugira twebwe batwicire lutte yacu bateranya abatutsi n'abahutu bafatanye kugira birukane CNDD-FDD iyo uri mwishamba uri kurarasana muba muri abarundi ntimuba muri abatutsi ntimuba muri abahutu abo bantu baje bazanye ikintu cyo kwankana iyo uri kurakiza umurundi ntuburi kukiza umututsi ntuburi kukiza umuhutu umurundi yishwe na dede rero bantu bo muri Nord Kivu muriko muratwumviriza banyamurenge muriko muratwumviriza banyarwanda muriko muratwumviriza iwanyu mu Rwanda mufise programme ndi umunyarwanda kuko murazi ica amacakubiri y'amoko yazanye abo bantu babadraga babazana amacakubiri y'amoko bariko babatera mu ngorane kandi bahembwa na CNDD-FDD kuko niyishaka namwebwe kubinjiramo kugira izotahane FDLR mwaramaze kwinjirwa mw'amoko ivyo mubimenye ntimuze muvuge ko tutababwiye nuko rero barundi kazi turi weekend ejo muzoshaze muzobegwe muzogende mu manza zanyu ariko uzobazanira ama histoire y'amoko muzomubwire muti dede mvako hanyuma nimwe mushaka ibintu byo kunigana na dede gukuranamwo byambya nababwiye konte umuhanuzi wacu nuko tubandanye